Ndikumwe na Yesu ndonye inkomezi kamwe satani ndakita buhoma nkagahonyora nkagahonyanga mw'izina rya Yesu. Ndikumwe na Yesu wumve ndonye inkomezi zo gutsinda buhoma nuko murakoze cyane ego abakunzi bacu mutambira kazina kanyu izina ryanje narivuze kandi baryumvire wari warivuze Juliana akazina keza ka kera mbere bagomba ni keza nakakera Juliana aha kandi ndwakeye. Hello guys, mumeze neza basha, nibaza ko mumeze neza aho muri hose, mwaramutse canke mwiriwe bivaye naho muherereye. Kuri mic muri kumwe na Juliana, cameraman ni Da Silva. Hama turabakunda cyane, cyangwa tubibutsa ko utaragira subscribe guys, reka kutubanira sio ko ntaco bisaba. Hari umuntu usanga akora ikiganiro mugatatu na subscribe, ifyo ndeko man ntaco bisaba. Hama uduteze imbere, tutashaka gutera imbere, andika commentaire ko wabonye ikiganiro twakoze. Hama uno musi rero sasa ndabaza ni umuntu muramutse tubwego widondora. Yego ndidondora. Yego jewe nitwa ndabizaniye Deo. Hama mugari utuduzina banyita twishi imbere ntoharura. Nkutuhe hariho nkakitwa Munyare. Bombe yari basiga ngo Blaza K n'ibindi hari bakitwa Blaza K. Yego Munyare umeze neza n'ukuri. Yego aha turi ni mu Gihosha. Yego Munyare tumenyere aba Igitega. Mu Gihosha urukuraho ibiki? Mu Gihosha hari abantu bambwiye nze kubafasha agafilime kabo ngo kitwa Maria. Njambura rero sino bagambarari. Uro Munyare arashaka kuvuga Igitega kaza kuna filime Bujumbura aje gufasha abandi. Ego birashika kweri birashika. Bisigura ko agafilime kitwa Maria ni karangira. Jani dugira tufata kahira nigira. Be kazohira kazoguma kabandanya koko mbe. Okay. Bo Munyare rero sasa tuzo kubaza bagiye ko usanzwe unaririmba. Mbere ko dushika kurenda kwinginze utiririmbe akaririmbo kawe kaka ni nkunda cyane urakazi. Kandi sikaka ne kari no kuntuza kariko no kurubuga rwanje rwa YouTube. Kitwa Ndikumwe na Yesu ndonye inkomezi. Urumva rero bisigura yuko mu Burundi hari ikiyoka kinini bita isato. Isato nini ya cyane kirekire cyane. Ariko hari akandi kayoka gatoya kitwa buhoma. Rero ndavuga ngo iyo ndi kumwe na Yesu ca gisato cara mahanga gihinduka buhoma akayuka gatoya. Umuntu agashobora gahonyanga. Rero tukwiye kwama turi kumwe na Yesu. Tutari kumwe na Yesu satani yotu. Dushaka yo turirimbire ndirimbe. Uririmbe. Ndi kumwe na Yesu ndonye inkomezi kamwe satani ndakita buhoma nkagahonyora nkagahonyanga mw'izina rya Yesu. Ndi kumwe na Yesu wumve ndonye inkomezi zo gutsinda buhoma nuko go cyane ara kandi ngo ndaryama nkavyuka nkagira iki kije kitambuka bisigura ko ntushobora gutambuka ntari kumwe atari Imana ibishoboje. Dufashe nako nyene gatambuka nkagenda ndicara nkava hasi ndaryama nkavyuka ivyo byose Imana niyibimpa. Ndashimiye Imana nziza ikora ibitangaza. Ndashimiye Imana yera ikora ibihambaye. Okay, reka tugushimire kuba ushaka kudushishiriza ko ukaririmba. Hama ku ruhande rwawe turazi kusa no kwina Ninde. Igihe ngira ngo ashaka amasezerano kana kari hagati yawe naho mukina Ninde cyane nabo naho mushira ibikorwa byanyu vya Ninde. Naco bitwara iyo ugiye kina filme, iyo ugiye kina cinema ku bandi bantu. Naco bitwara kuko murabire kuriwe. Kimwe cyose gifise umwanya wacu, kindi kagira umwanya wacu. Turabire kuriwe. Bisigura ko n'umuntu wese yakwifuza ko mukorana igikorwa atakibazo. Ukora gusa sinte umwanya w'igihe ca Ninde. Igihe ca Ninde kigeze ibyo nyine mpagarikira aho nyine. Cyagenda mu vya Ninde. Yego. Hama izo kuririmba navyo zifashe gute ku ruhande rwawe? Umwanya wavyo cyeshe ndabikora nduhutse no mwijoro fata kanya nkiyumvira fata Bibiliya kiyumvira ku majambo mbonye hanyuma gashobora kuyakoramwo indirimbo. Usanzwe nyine uririmba zine ndimbo zo guhimbaza Imana za gospel z'ubutumwa bwiza. Ariko nizo guhimbaza Imana z'ubutumwa bwiza. Nuko bimeze. Bon, zo kuri mavyo bitanguye ryari ko tuzi vya Ninde bitanguye kera. Zo kuri mavyo bitanguye ryari bijamwe bigenze gute?
ibyo kuririmba biravye n'ibyo natanguriyeko twari dufise utugwi tw'abaririmbyi twaririmba kuri commune amara ico gihe caba isabukuru y'ugwaruka abari bayoboye commune ico gihe bashavuga rero bati kugira vye dutsinda abandi turondere théâtre urumva rero biratanguye barandika ico gihe théâtre bise bagira ivyago amara ico gihe théâtre yashoboye kuba nziza barayishima shabihera ngaho mu nyuma zaho rero bahavuye bagira irindi higanwa baca baravuga bati rero barondera umuguzi wo rutanga ikiganiro hundwi kundwi kunsamiriza y'u Burundi televiziyo ntiyari bwazi shabihera ngaho rero baca haba Ninde ariko nera kubaje ati ivyo kuririmba bitanguye ryari urumva ko ari natanguye imbere y'igihe urumva ko twaririmba ico gihe hama rero bakaza kutubwira ngo bakore ikiganiro cha théâtre cuja mu vyaninde navyo watanguye kuririmba natanguye byo kuririmba ica birabandanya rero gushika no munsi ego sanzwe ko usanga ufite urubuga rwo kuri YouTube witwa gukembe ubushakura ibikorwa vyawe vy'indirimbo yo kwandika gute turacari dukeya turacari tubiri ndiko nagira yindi hanyuma hariko dukomedi kandi turi mu ijambo ry'Imana uca kuri YouTube ukandika Deo Munyare ntwenze nibutse naho kwandika gute Deo Munyare ntwenze nibutse cyane naho kwandika gusa ntwenze nibutse cubona utuntu twibanje twose kweko niba washimye ko vyitwa ko ntwenze nibutse kuko harimwe gutwenza no kwibutsa gukora ivyiza kwibutsa gukora ivyiza hariho nakantu bereka ubona kucishamwo kantu kakaririmbo nako nyene kavuga ngo ugutwenga kuravura gufasha no kuruhuka kandi kuranonora twenga dutwenge ariko ndakwibutse gukora ivyiza twenga dutwenge ariko ndakwibutse kumvira umuremyi niyo mpamvu wise ntwenze nibutse ariko wavuze kandi kazina kawe ni Brother K none aho kakavuye kumenya kazina k'abastar gasha nak'abastar ni bantu bakagise nyine gutyo nyine bivuye kuki bivuye ku kantu twakinye bazana umukobwa kiri muto ya nkuko kwawe hama rero bacha baravuga uti uwo umere nkuko umenga uriko umubwira amajambo kanaka hanyuma hace ku mugore wawe aca batatira urumva rero byaci byerekana yuko twako turagira bitari byiza ibyo twariko turavugana bitari byiza umukenyezi wanje mukuru acaraza acaratwiruka aramuza ati akobwa ntisisura ukabona imbere yawe niho rero basi banta Brother K kuko cyo niyita ngo ni Brother K naje uva muri Amerika nibiki byinshi bon ahubwo nyine benshi mbaza bazi kusanzwe humo hari abantu bangana nkuko kwawe usanga bakora ndana ubukuga buto biriho kandi ivyo none nkawo bibona gute arya n'amakosa mabi gose noneho urumva rero ibintu bijanye n'ubuhumbu ni bibi nabo bangana cyangwa batangana ni bibi tuvuye ko ari bibi hama urumva handi ho kwari barakusa guhumbisha bangana nabo bavyaye dovumba bicaba bibi cyane mucafu mbere yego impanuro iyo utanga ku bantu bakora ibintu nk'ivyo ku ruhande rwa impanuro ndabahaye nuko bohindura bakabivamwo kuko baba bariko barakwega ingorane baba bariko bigisha abantu nabi bonyine bariko bita mu manga bongera bigisha abandi babata mu manga kandi urumva ko bije biri mu buryo bubiri bariko barita mu manga bongera bayitamwe n'abandi biteho ku bana batoye bemera abantu bangana base wabo nabo nyine bakwiye guhindura bakubaha abantu bangana base babo kandi umva nagarutse muri byose nyine yabo uwo bangana byabimeze gute byose ni bibi mugabo bigiye bishitse ngaho naho biba bibi cyane ukaba umucafu sawa ku ruhande rwawe kutazi ko Ninde yamica ko kuri televiziyo y'igihugu ariko ku ruhande rwawe twitege iki mu bijyanye n'indirimbo zawe mu bijyanye n'ibikorwa vyawe twitege yuko bigiye kuzokomera mu myaka asigaje nubwo ari mikeya mikeya kubera iki nuko ngana jewe none maze gushikana imyaka 70 urumva ko urafise 70 none baza ngo zakwiza ingahe gasha ndabizi ari 5 ari 10 mugabe zikogwe mu bikorwa bikomeye cyane kandi abantu ni benshi abana abantu bafise udukamera nkuko kwanyu bakamfatira usanamu twize indirimbo zanje bakamfatira usanamu tw'utukomedi twanje ireka bazobafashije igihugu bazobafashije igihugu bazobafashije kandi abakunda ijambo ry'Imana bazobavuze n'ubutumwa bwiza baze dukore igikorwa cyo kwigisha ugwaruka cyo kwigisha abantu bakuze n'abandi bose umva usaba ko abantu bafite udukamera bazagushigikira gute mu buryo buhe bose bakamfasha gukamera bakagukamera amakomedi yawe udukomedi twanje turirimbo twanje n'ibindi n'udufilime ndatugira udufilime tureture natugenda tugira ego bakaza bakabifashamo n'abafite udufaranga nyine
sinabwe ngo bikokore azanye dukeya tugakora utuntu dukeya nyene byo ari vyiza ubundi akazana utundi dukeya gutyo usanga bigenze neza. Hama umuntu ashaka agukinisha filme mufasha collabo mukorana bisaba iki? turabivugana nyene haragafanta mpano mbisega kuriye tugakora canke uko bimeze. Tugushimire rero Munyare. Murakoze ndabashimiye. Tunakwifurije urugendo rwiza kandi. Murakoze cyane. Ego. Abakunzi bacu. None akazina kanyu. Izina ryanje. Narivuze abantu baryumvire. Wari warivuze. Juliana. Akazina keza ka kera mbere bagomba. Ni keza nakakera Juliana. Aha. Ganje ndwakera. Wakera murumvise akazina ka kera. Imana nziza. Nawe guheza iki. Turabonanye namwe muturaba. Ego. Turabashimiye cyane mwese mwadukurikiranye. Mwari kumwe na Juliana Nzeyimana, cameraman ni da Silva hama na Munyare. Wa ini yakizimana. Deo ndaruzaniye. Ryari naryo. Blaza K. Turabakunda cyane. Bye bye.